Real Arena. Abona ko abasore ba Real Madrid bageze mu gisagara babiriwe ku makoti meza cyane, makoti asa n'ubururu, bari bahari bameze neza cyane kabisa n'umusaza Carlo Ancelotti. Real Madrid rero uyu mugoroba iri mu kibuga na equipe yitwa Real Sociedad iraza kubibakiriye mu rukino rwa mbere rwa kimwe cya kabiri gishicanye muri Copa del Rey n'ubundi gikomeza. Ni Carlo Ancelotti agiye mu kibuga atagira Kylian Mbappe uyu mugoroba. Bivuga ko nyuma yo ku munsi uja ko bamukuye iginyo nimugoroba bari ku munsi wa mbere nimugoroba yongeye kandi gusura kwimvuba bari nyuma yaho byari byatangarije ko ategerezwa kinta kibazo afise, ariko ku mugoroba ku munsi yaje gusubira kandi kumva ububabare aho bari bakuye iginyo. Bon nibaza ko nubwo ubuganga bihita bituma mu rukino rw'uno munsi tutaza kubona Real Madrid nubwo idafise utokirana Mbappe mu busatsi. Nubwo ubuvuzi bw'abazungu buteye imbere bagukuye iryinyo, sinibaza ko inyuma y'iminsi 3 baba warekipeye, kuko bafata hava uwo mwanya yuko wo gukira uruguma, hakaba ruvuga ngo basi umwanya w'uko uruguma basi runamera nk'uguma. Kuko no munsi niba Kylian Mbappe yakuye iryinyo ku munsi wa mbere, tukaba turi ku munsi wa gatatu je kurondera insinzi imbere y'equipe ya Sociedad. Mu mupira w'amaguru amayeri ni menshi yo kugira ngo utsinde equipe ya diverse. Erega ushobora guhura n'umudefensere canke n'umukinyi wari we wese w'umu adversaire afise amakuru kuri wewe agukubise ngo umuha ahantu canke akakwicisha ko akagukubita muri ya fasi rimwe rya ryinyo bakura. Ni remplacement force itegerezwa kuba vyanka bikunda. Kylian Mbappe atari mu kibuga kuri uno mugoroba. Real Madrid rorego tubona itaza kubisa witwa Kylian Mbappe, bigaragara ko mu bakinyi bayo amaze iminsi muri forme, nubwo adatsinda bigaragara ko muri construction de jeu ubu byasigaye afasha mu equipe yitwa Real Madrid bisigaye biri hejuru. Facteur Mbappe yo ku affecta equipe yitwa Real Madrid uyu mugoroba mbere equipe yitwa Real Sociedad. Ya ntagiye na kimwe Mbappe ariko araduguku canke ntagiye na kimwe equipe y'ifize umukinya ariko araduga nk'uko Kylian Mbappe aduga imubure ni habe iyo esheke. Mugabo no musa dufata context canke igihe urukino ruziye nico rusiguye nibihe equipe irimo muri rusange. Yabura urukino ruri muri context nk'iya Barcelona bakinyemo na Atletico Madrid, buriya bari gufata risk Mbappe yari gukinya. Mugabo no munsi ufashe Real Sociedad imbere ya Real Madrid ni equipe isanzwe reka tubivuga uko nubwo muri championnat ku mwanya w'icenda n'amategera kuri 38. Bien sûr nubwo yari yose yo gutsinda sivyo. Kwa mbere twari dufate Sociedad nka equipe isanzwe, ariko kandi dufate ikindi kintu gikomeye, Madrid yashobora gutsindigwa kuri Real Arena hariya mu basket kuri San Sebastian ikiroranza uko urukino rwo gusubiriza ruzoba mu kwezi kwa kane kuri Bernabeu. Bivuze ngo Madrid irizera ikintu gikomeye cyane cyitwa ko twotsindwa 2-1 kimwe ku busa na Real Sociedad. Mwe turacafisa amahigwe yo kuvyaza umusaruro stade yacu Estadio Santiago Bernabeu ko bamwe babikora mu nkino zikonta wanashima. Ariko kandi ucunongera ko buri ugiye gufata uburemere nibihe barimo uru rukino ntiruremeye nk'urukino Madrid bafise muri weekend hariya kuri Estadio Benito Villamarín bakigwa na equipe yande ya Real Betis izobivise Anthony nk'umukinyi mwiza nyuma yo kumufutira ikarata itukura yahawe. Uru rukino kandi nirukomeye nk'urukino Real Madrid iri kirategura izoke na Atletico Madrid muri Champions League Estadio Santiago Bernabeu bwo gupfa no gukira. Bivuze ngo ugiye kuraba intonde z'inkino bafise ugafata izinkino zitatu Real Sociedad, Real Betis ndetse na Atletico n'ugwa Atletico Madrid usanga ku buremere bw'inkino canke kuco equipe ya Real Madrid irondera urukino niko gwitwa ko rufite uburemere busanzwe par rapport y'izindi. Nico gituma tagufata risk y'isi finale kuri Real Madrid, nta gufata risk y'ubukinyi ada meze neza ijana kwijana. Erega nta no gufata risk kuko no muzurabona n'abakinyi bamwe mu bakinyi ngenderwa ko kwa Real Madrid yabaruhuriye kuko no musti Courtois ntahari ndetse na Federico Valverde none uribaza yuko ushima runo rukino yana rusuzuguye wenyene ubwiwe oya sukurusuzugura gusa ari buremera atari kuruha niko kurusuzugura paraporo y'ingina ariko arategura niko kurusuzugura kuko niko afashwe nkuko yofata gwa Atletico. Uno munsi muri La Liga bariko bakina inkino zitwa finale chaque jour.
ukina na Betis, ukina na Leganés, ukina na Osasuna, utakaje Barcelona iragiye, Atletico iragiye, utakaje adversaire aragusitse. Biziguye ngo urukino gituma mvuga ko yaruzuzuguye niyo rufata nko yofata gwa Real Betis Barompi. Uzoja gukina Isco arahari, nimba hari mu mediateur wa mbere maze kubona abangamira ba mediateur ba Real Madrid c'est bel et bien Isco. Arabazi. Bagaruye Anthony. Erega uno munsi Cedric Bakambu nawe arafise ubwo ruhushe ko kuba yo gutsinda igitsindo. Ufise Atletico Madrid. Uno munsi ugiye kuraba rero yaruhuriye Thibaut Courtois, aruhurira Federico Valverde. Yanga gufata riske kuri Mbappe. Nta riske zari zo gufata kuri Mbappe, nta riske zari zo gufata kuri Fede, nta riske zari zo gufata kuri Fede watari yakine n'urukino go muri weekend bakina kipe yitwa Girona. Erega Federico Valverde ugiye kuraba mu bakinyi bakoreshejwe cyane ku rwego rw'isi wanashaka kuretse no muri Real Madrid. Kuva sezitangura ku bakinyi bamaze gukoreshwa cyane, Fede yisanga agomba kuza muri batatu ba mbere. Kuva championnat gitangura muri 2015 kwezi k'umunani. Na match ari bwasi. Na match ari bwasi baba kwa Madrid haba no muri equipe nationale. Kwa Madrid aniyongeyemo kazi gakoreshwa mu defenseur cyane gusumba hagati mu kibuga. Ibaze ko wisanga muri equipe nationale irigwe bakagomba gufata nk'icitegererezo. Na Brassard ukabuyambaye. Na Brassard ukabayambaye. Kwa Real Madrid birashitse Brassard urayambara kandi kwa Real Madrid ho ugomba gusufra kubera mu fils effectif iri réduit. Ni wewe umukinyi novuga ngo a double poumon kuko Jesse ndabona Fede arusha. Erega nariya muri America Latina ahubwo ashobora kuba atanga ingufu nyinshi nahagenda yo gake. Mwaya matreve mugabo uzorabe match zibiri iri gukinya na Colombia, ugacukina na Brazil, cyangwa ugakina na Colombia ugacukina na Chile. Ziba ari match zibiri zifise ritme. Federico Valverde ashobora kuva mu kibuga yirutse kilometero 15. Bafise irigwe novuga ngo bafise effectif imworohera kuko uravye Mediana bari kumwe na Bentancur cyangwa ari kumwe na Manu Ugarte. Mugabo uzora bivyo umusore De La Cruz, uzora bivyo irigwa ikeneye na ritme bakinira ko muri Amerika y'Amajepfo niwe na De La Cruz, ukongera ko n'ubusore bwafa kuno pezi mugabo ngo muri Mediana ritme equipe irigwa ikeneye kugira ngo ikine ibintu bisa n'ivyo bakina muri Amerika Latina vyugare kuri Federico Valverde gusumba abandi. Usosanga ntagira ikibanza kira muri equipe nationale, uzora mwizi nkino aguma yiruka mu kibuga ku nimero 7 ku nimero 11 ku nimero 9 hagati mu kibuga nimero 8 zitandatu muri defense ku nimero 2 niwo mukinyi mu kibuga aguma nyaruka. Urukino rumwe kini equipe nsaruka yagugu yayirigwe ruba rurimo nk'inkino 2 akinye muri La Liga. Ahantu kwa Sociedad nta riske n'ubundi agomba gufata kuko arabizi ngo nimba mwadutsindira kuri Real Arena ntidushobora kubura igitsindo. Kandi tukimara kuronka igitsindo kuri Real Arena Santiago Bernabeu twebwe abafana bo bitsindira. Kandi rego ugiye kuraba no munsi bimwe mu nkino 5 ziheruka kuba zibahuza barafise 3 bakiniye kuri Real Arena. Muri 3 bakiniye Real Arena nivyo baratsindiweyo rimwe mugabo ni kera hari muri 2023 genekerezo rya kabiri kwezi kwa gatanu. Urabona nk'ubu mugiye inkino 2 baheruka yo vuba ugwakinywe genekerezo rya 26 kwezi kwa kane 2024 n'ugwigenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda 2024 zose barazizinze kandi bagize clean sheet kimwe kubusa 2 kubusa. Urabona nk'uno munsi ufashe riske yo kuvuga ngo ngire nzane Mbappe agaca tonekara canka kababara. Urabona kuri Betis wanashaka no kuri Betis tuyihorere. Uno munsi Betis oituma Real oituma Brahim Diaz yarayitumye baradagurere mwakwe mugabo no munsi urabuze Mbappe uravunikije Fede dufata karorero wabakinishije mu rukino atakino kimwe gwari rusiguye bigerera bijanye n'izindi ufise ugazocubabura muri mu ndwi hagati kurikira uhura na Atletico Madrid muri Champions League nutsindigwa Santiago Bernabeu na Atletico kubasanga Ria de Metropolitano ni muri Gihenomo bazokunaniza mufume mugiregariza. Erega ncoke navuze nko kwa Barcelona bo babwirizwa gufata ino risk yo gukinisha amare byanga bikunda kuko iyi ari final kandi bugiye kura muri weekend ndetse ukanaraba no muri Ligue des Champions bazohera hanze muri weekend birasanzwe bivuze ngo nabugiye kura buremere bw'inkino 3 bimirije urugwatezwe n'uko gwari rukomeye gwari nka final par rapport go bafise muri weekend ndetse n'uko bafise muri Ligue des Champions ko muri Ligue des Champions no botsindigwa hanze ari ya Stadio de la Rose bazoza Montjuic. Kwa kararo tuvuge ko match no munsi atabiharuro byinshi rimwo kumbure ari match yo gutegura match zindi zigera kuri 2 yimirije nje muri La Liga FC Real Betis bigaragara ko equipe muri domisi Ghana ndetse na match FC muri Ligue des Champions mu ndwiza akena na Atletico de Madrid. Si kuvuga ngo uyu mugoroba nta biharuro kwa kararo bihari. Ibiharuro birahari ariko ni biharuro byiki byo kujera. Ndashobora kuronkanire kwa Sociedad ndashobora kwitsinda
nafasha amariske adakenewe kugira ngo ntice ibiharuro vyanje byo mu nkino zibiri ziri imbere zikenewe gusumbura urukino nivyo biharuro Karol ajanye hari ariko kandi Madrid sinumva ko woco uvuga ngo nta biharuro ujanye uzanye nka Brahim Diaz mu kancha Mbappe cyangwa ukazana Luka Modric hagati mu kibuga gacakina kugira ngo Libere Rodrigo akine mu winga canke aba bakiriya bo muri mediane bashobora kwa Mbappe Rolevo yandika ko witwa Hendrik Moreda Souza ashobora gutanga urukino rwo kumugorono no munsi naho tambuza Hendrik na Vinicius na Rodrigo Musatiri canke na Brahim Diaz birakunda nyinshi zishoboka no munsi Vini nta kibazo afise kandi Vini mu gihe atakibazo afise Sociedad sinibazwe ngomba gutera ubwo Real Madrid nivyo yo yitsinda nkuko equipe itsindi yindi mugo umaze kuvise Vini ukagira Rodrigo tangorana nimwe abafise shira Brahim ku ruhande shira Vini ku rundi Rodrigo yatake shira Rodrigo ku ruhande shira Vini ku rundi Hendrik yatake shira Rodrigo jaho kamururi arega maze nawe nyene imisa kina ari umukinyi shira Arda Güler ku ruhande atakisha Hendrik Vini yataka ku ruhande Sociedad ugomba kuyigora bano banya Brazil no equipe bo yataka bakayimara ndavuga Vini na Hendrik na Rodrigo can Vini na Hendrik no mugabo swizina ryande rya Brahim Diaz naho yoba na Arda erega mwibuke ko Jude Bellingham yagaruse agomba kwivyaza umusaruro n'urukino ko muri weekend n'ubundi nahari ahubwo no musi no mukinyi Madrid igomba kwitwaza gusumba abandi kuko inkino zibiri zose Madrid yimirije zitwa ko zikomeye Jude nahari Jude urukino rwo gupfa no gukira turutume Jude gusumba abandi bakinyi bose muri Liga nahari ari suspend inkino zibiri zo bari urukino rwa nyuma atabonetse ndetse no muri Champions League urukino rwo gutangura imbere ya Atletico Madrid Jude nazo bari urukino rwo gutuma Jude urutumye Jude birumvikana ko naho cha ukaza muri mediane ya muri 4-4 de Jude ukamuri imbere akaja kurondera ibitsino ngo byari mwaka weze wakinije dufate nka mediane irimo Ceballos na Eduardo Camavinga ukongeramo na Luka Modric akaruro Jude agacamera nk'uwegera imbere gato birashoboka canke Chouameni arahari fata Chouameni umwasosiye ko umugabo yitwa Chouameni kine nk'umusisi canke Camavinga nk'umusisi bace baje imbere yabo baba bakikujwe na uruhande rumwe Camavinga urundi ruhande Ceballos Jude Bellingham imbere yabo cuterekaho Vinicius na Hendrik canke Vinicius na Rodrigo goze muri 4-4 n'urukino ugomba kurutuma Jude gusumba abandi kuko nawe mukinya agomba kuvuga ati je ngomba ngine nzosubira gukina niburi buri nyuma y'indwi zibiri kuko no musi turitarike azosubira gukina mu yindi weekend azosubira gukina nuvuga ngo drafse weekend no mu ndwi hagati azosubira kugaragara niburi buri drafse iminsi 10 izocera dasubiye kugaragara mu kibuga umwanya wo gutuma Jude Bellingham si umwanya wo gufata amariske ni umwanya wo kururukino naho Madrid yorurata iracafisa amahirwe yo kwiroransa ariko itishe ibiharuro bikomeye cyane igomba gukora imbere ya Betis ko muribuka ko Betis niho Mbappe yuguruye konte muri La Liga atsinda ibisindo bibiri ariko kandi uribuka ko Betis niyo equipe buriya no mwaka weze batwara igikombe bagize mbi part ubona ko equipe yabananiye ibintu bari korakina Betis yabananije byaheze imbere ya Atletico Madrid ni equipe baguma bagira ama match nire barazi ngo tudatsindiye Santiago Bernabeu muri Ligue des Champions bizoba biyeze rero n'urukino Madrid sabwa kujera itishe ibiharuro byo mu nkino zibiri bemirije muri La Liga ndetse muri Champions League nuko imeze kuri Guler umutoza Carlo Ancelotti aracasa umwanya munini wo gukoragira ngo yisange muri 11 babanza mu kibuga kwa Real Madrid ati ni ishusho imwe n'ivyashikire witwa Rodrigo ati nshemo ibitwa n'ivyashikire witwa Federico Valverde ataratangura kukinishwa gati mu kibuga ati rero kuri Arda Güler ibinyamakuru mureke kumwica mu mutwe uri Carlo Ancelotti yashikanye abamenyesha makuru ati iki kintu ukukuru mwaba muvuga ko agomba kuronka ikibanza cyo gutangura kwa Real Madrid ati agomba mabwiza ukuri iki kintu agomba kubikorera kandi ntiharagira azogomba kore shankareke Arda Güler ndiko ntazokwigira batitirere muri equipe ya Real Madrid